Umumenyereza w'umugwi serukiragihugu intamba mu rugamba Etienne Ndayiragije yaraye yashize ahabona urutonde rw'abakinyi azokwifashisha mu nkino zo kurondera itike yo kuzokwitabira inkino za Afrika zizobera muri Maroc mu mwaka 2025. Etienne Ndayiragije yamenyesheje ko abakinyi yamagaye bameze neza ndetse aranizeza abarundi ko bagiye kurondera intsinzi hakiri kare. Nagira ndakwizeze ko bari en forme bameze neza nta kibazo, kandi uvuze kudakina shampiyona zigitangurira bamwe ni kuri uno mwanya biragoye kumenya cyane ko Munteka arakina ko unaravye n'igihe duherutse gukina match ya Seychelles igihe si kinini cyane ku buryo umuntu ashobora kuba yatakaje forme yiwe, surtout umukinya ari experience nka Saido. Kenshi tukunze kugira ingorane mu ntango tugasanga tugiye kurondera mu nyuma twiyumvira tugira amakarikire ngo ujyatsindwa atsingizwa dore karishi. Tuma twifuje ko iyi match tuzakira tuzitangura nko kumenya dukora kuya ziyara zo guheza kubw'ivyo hamwe n'Imana byose birashoboka, kandi ndizera ko cyo turondera ni qualification. Sizi match zibiri zonyene gusa nitwogenda ngo turonka 6 amace tujyama tutakazize yando. Nayo ku majambo wahoze ari kizigenza w'umugwi serukiragihugu Valerie Nahayo yari numwe mu bahoze bakorana mu mugwi serukiragihugu. Etienne Ndayiragije yashikirije ko atakutumvikana kuri mu mugwi serukiragihugu ngo vyose bimeze neza. Amajambo n'amajambo ariko ibikorwa n'ibikorwa, twe turi mu kazi bamva ntiho bikurikirana icyo dukurikirana, twe turi mu bikorwa. Humura, klima ni nziza n'amahoro, abo turi kumwe abo dukorana harimo n'abakinyi harimo n'abadutwaye, umwuka n'umwe tumeze neza. Icyo turondera ni kimwe, ni qualification dukorera igihugu. Ndumva atakintu turiko turarondera, ibindi navyo twabishira pembeni. Uburundi bukaba buri mu itsinda rigizwe n'imigwi nka Senegal, Burkina Faso hamwe na Malawi. Kuri wa gatanu iganwa rya Primus League rirasubira gutangura nyuma y'akaruhuko katari gato abakinyi bahoramwo. Izo nkino abari kure canke abatishikiye ku bibuga bazohora bazikurikirana ikibiriraho biciye ku rubuga rwa FIFA Plus nkuko tubisanga ku rubuga rwa Facebook rw'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB.